murakoze buriya igihe cyose intambara itanguye hariho umugani w'ikirundi bavuga ngo umwana w'uwundi uvuga ngo tugwane uvuga ngo ndagukubite. Umuntu wese yitaye mu ntambara akwiye kumenya ko intambara atazi iyo izohava igarukira. Ni naco gituma kuva iyi ntambara igitangura twagumye duhanura abategetsi b'u Burundi tubabwira ko bino bintu binjiyemwo ari ibintu bishobora kuzokwegera igihugu cyacu. Ngomba kumbure umuntu amere nk'usubira inyuma gato, umuntu yibutse ishusho ibintu dutakaje nko mu kiringo cy'imyaka 2 gusa. Ufashe nko mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2023 ishusho Uburundi bwari bufise cyari igihe twari dufise inama y'abakuru b'ibihugu bya East African Community ba EAC bakoraniye i Bujumbura. Uburundi umukuru w'igihugu cyacu ari nawe yari umukuru w'umuryango wa EAC akaboneka nk'umuntu muri uwo mwanya yahuza bose. Tubona muri iyo nama harajemo nk'umukuru w'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Perezida Tshisekedi, barahuriraho n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Kagame n'abandi bakuru b'ibihugu barabaho. Turabona ibintu hari haciye imyaka myinshi tutabona. Muribuka ko mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza igihugu cyari yugaranye. Ivyo vyari ibintu tutakibona. Umuntu ariko arabona rero igihugu cyasubiye kugenderwa, abakuru b'ibihugu baza, umukuru w'igihugu w'iwacu akaba ari aba hagati y'abandi agahuza abantu. Tuzi injyane zari zimaze igihe zivugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, tukabona Perezida Ndayishimiye na Perezida Kagame bagwanye mu nda, baragenda babonana umwanya mu biro kwa Perezida Ndayishimiye, ukabona batwenga. Nta murundi numwe nibaze yabonye iyo shusho atabyishimiye. Kumbure yagira ati cya gihugu cyacu kirazuza, cya gihugu cyacu kigira gisubire kuba igihugu nk'ibindi, cya gihugu cyacu kigira kiba igihugu citeka, cya gihugu cyacu kigira kiba igihugu kigira ijambo, kigahuza kikanywanisha ibihugu bitariko birumvikana. Iyo shusho niyo dufise muri kwa kabiri 2023. Ariko uciye usimba muri ukwezi kwa kabiri 2025 mu kiringo cy'imyaka 2 gusa dufise igihugu ciyugaranye. Ubwa mbere bwo cugaye imbibe gihana n'u Rwanda, mu kugara bugaye imbibe bahana n'u Rwanda. Uravye ibi biriko biraba muri Kongo, hashoboka ko n'urubibe duhana na Kongo nabo rugiye kwiyugara. Kumbure gogo ntibizonasaba ko ari bo bagugara. Ukaca ufata ahantu tuzoba dufise hashobora kuba hugaye uko hangana, kuva imuyinga ukagenda ugashika inyanzarake. Dushobora kuba dufise igihugu kizoba cugaye kuva imuyinga gushika inyanzarake. Sinzi ko abantu bariko barumviriza kino iganiro bashobora kwiha iyo shusho. Bagije akabazo Pacifique, nimba muri ko muranyumva imuyinga n'inyanzarake duhana rubibe na Tanzania. Tanzania hari kibazo dufitani. Imuyinga hariho agace ka Muyinga gahana urubibe n'u Rwanda. Muri Giteranyi hariho aho duhana urubibe n'u Rwanda, niho urubibe rw'u Rwanda n'u Burundi ruhera. Ukaca ugenda ukaca ufata intara Kirundo, ukamanuka Ngozi, ukagenda Kayanza, Cibitoke, ukamanuka Bubanza, ugasubira Bujumbura y'abarirare ya Bujumbura igisagara, ukamanuka mu Rumonge gushika n'Inyanzarake. Uravye aho hantu hose dushobora kwisanga ejo ari ahantu Uburundi bufise ingorane. Muribuka ko Ndayishimiye cugara urubibe dufitaniye n'u Rwanda, ijambo twavuze twagize tuti mu bisanzwe ibihugu biri enclave, bene ibihugu bitagira umuhora ku nyanja, kirazira ko vyo nyene vyikwegera kugaranwa. Vyo nyene vyategerezwa kugwana, bigwanira uburenganzira bwavyo uko biguma vyuguruye. Ariko iwacu igihugu gifise duhana imbibe n'ibihugu 3 gusa, umukuru w'igihugu akubahuka wenyene kubwiwa kugara rumwe muri izo mbibe, akaca agenda gutera intambara atazi yizoshika ishobora kudukwegera ko n'urubibe rw'ikindi gihugu gira kabiri, kandi ahantu hatari hato hashobora naho kuca hugagwa. Mwumviriza ayo magorwa
mu gihugu kirimo bukene nk'ubwo turimo uko bimeze. Muri kino gihe dufise igisirikare kiriko kiraneshwa. Muri 2023 cyari igisirikare cubashwe bikora inka muri Somalia hose bagitanga ko akarorero. Uyu munsi twese twumva amakuru y'igisirikare kineshwa kivaho kiri kikiruka, abasirikare bazungurutswe n'uwo bita ko ari umwansi wabo, batagira iyo bava niyo baja, bataza amaherezo yabo. Kumbure tuza gucishamwe ndabasomere nk'ubutumwa umusirikare umwe yampaye aho bari muri aka kanya, ingene bagowe, batagira imfungurwa, bagwara ntibavugwe, bageze aho bamwe baniyahura. Muri ubwo butumwa yanyandikiye yuko hari abasirikare 7 biyahuye. Ibintu birengeje. Tukajya dushikaho umukuru w'igihugu nawe afise ubwoba, we nyine ariko avuga ko hari abagira baze kumutera, ahandi twumva yiruhutsa, akandika ubutumwa buvuga ngo abari biteze gukamisha ko ntegwa n'u Rwanda nimusubize amero inyuma kuko ntibikibaye. N'ubutumwa bw'umwiheburo, ubwo n'ubutumwa bw'umwiheburo kuko agize ati baramutse batera noba ngowe none ndatomboye bambwiye ko batakinteye. Aho hantu tugeze uravye iyo twari turi mu myaka 2 heze naho tugeze ubu nakamaramaza. Umbajije uti rero nashobora kwibaza ko ivyo bintu byobaho, nukuri ntavyo nayo gushobora kwibaza. Inyuma yaho muri bako twabonye umukuru w'igihugu agenda muri Kinshasa akavuga yuko agiye gushigikira abatembagaza ubutegetsi buri mu Rwanda. Ntivyaherera no mu mvugo, kumbura umuntu ari gushaka kuvuga ati n'amajambo yamucorotse. Ivyo bintu ntabyo ariko arajyamo, ntabyo ariko arategura. Ariko mu nyuma niho twaza twumva ingabo z'u Burundi zagiye kugwana hamwe n'ingabo za Kongo. Mu ngabo za Kongo zigafatanya nabo bitaba wazarendo. Muri abo wazarendo hakabamwo abagwanyi ba FDLR yahoze abahoze bamwe abategetsi no mu Rwanda mu nzego z'umutekano z'u Rwanda, banahunga bagirizwa gukora ihonyabwoko. Bamwe muri bo bashika hanze, umugambi wabo ukabuzwi ko ari uwo gutembagaza ubutegetsi mu Rwanda. No kuvuga ya majambo yavugiye Kinshasa, amaze kurungika ingabo uyu munsi zigeze ku mabatayo 16 yari yarungitswe muri Kongo, akazihereza akazishira hamwe na bantu bavuga ko bashaka gutembagaza ubutegetsi nko mu Rwanda. No kuvuga ko yashize mu ngiro ivyo yari kwaravuga, kandi igisumbirije bagenda kugwanira ku ruhande Uburundi ataco bupfana n'Uburundi muri Nord Kivu. Iyaba hariho buriya mu buzima bw'ibihugu hariho ibishobora kumvikana rimwe na rimwe. Ibihe byose habaye intambara muri Kongo no mu myaka yahera, ibice byo muri Sud Kivu ubutegetsi buri mu Burundi bwamye butinya ko intambara iri kwibera muri Sud Kivu ishobora kucikoreshwa n'abaroberi bakaza gutera Uburundi. Rero Uburundi bukaca burondera nabwo ndahite nti espace de sécurité yabwo ingene bwikingira kugira ngo abaroberi botera Uburundi ntibatere begera. Nico vyabaye kuri President Buyoya mu ntambara zabaye muri Kongo zibiri za mbere. Buyoya yabigiyemo gutyo kugira yikingire ngo aba CNDD-FDD ntibace bakoresha hajya mu kiyaya cya Rusizi ngo baze gutera Uburundi. Kumbure vyari gushobora kumvikana iyo Ndayishimiye avuga ati ndavye izi ntambara ingene zije, kumbure zizohava zegereza urubibe rwacu, reka rero nkingire muri Sud Kivu hafi y'urubibe rw'u Burundi. Ivyo akabisigura kanabivuga burya makungu yari kumwumva. Mugabo kumva afata amabatayo 16 akayaterura akayatwara muri Nord Kivu, ahantu atarubibe na gatoyi dusangiye, aheje kuvuga ko ashaka gufasha abasenyura ubutegetsi mu Rwanda, akaca yifatanya n'abashaka kubikora. No kuvuga ko umugambi yarawinjiyemwo, yaragiye kubikora. Ivyo byose ntitwashobora kuvyibaza imbere ko umukuru w'igihugu w'iwacu yo kubahuka ikintu nk'ico. Rero mu cyamaka mbaje uti mwaravyibaza, nukuri twashobora kwibaza ko twobaye tugeze ahantu nkaho uyu munsi ivyo tubona n'akamaramaza. Murakoze cyane. Innocent Muhozi muri umumenyesha makuru, nibutse ko murongoye radio televiziyo Renaissance, muri mu bamenyesha makuru bakurikirana ino ntambara iriko irabera mu karere k'ibiyaga binini. Mbega nkuko nari nabibajije Pacifique, namwe nk'umumenyesha makuru mukurikirana ku munsi ibijanye n'izo ntambara, mwari mubiteze ko iyo ntambara ishobora gufata umurindi twabonye mbere
igatera yegereza utuce duhana urubibe n'igihugu cy'u Burundi mu turere tw'ikiyaya cya Ruzizi n'inkengera z'ikiyaga Tanganyika. Urakoze Gilbert, murakoze nabo turi kumwe Pacifique barunyago n'abandi bose turi kumwe hano, murakoze cyane abakurikira. Ego kandi narabishikirije kenshi kuko amategeko yose yatanzwe na leta y'u Burundi nk'uko Pacifique yabishikirije byinshi mu byo ibyo yifuza gukora cyane cyane ibyo gusenya ubutegetsi mu Rwanda. Twavuze ko ariko aragira evaluation atari iyo ya situation, ko ariko arihenda. Biza kunyurwa nuko yiyumviriye ko ibiriko biraba muri Congo bya M23 na leta ya Congo arico kimwe n'ibyabaye mu 2012. Haziyemo SADC ho havuga ati birabaye kwa kundi aba Sud Afrique turi kumwe, leta ya Congo turi kumwe, FDLR turi kumwe, abacangiro b'abazungu turi kumwe, sinzi n'abandi. Arabatiza ingabo zose ziri ngaha n'ibi bikoresho biri ngaha, kuko ibikoresho kintu abantu bakwiye kubona cyahenze cyane, isoko cyarahenze n'umukuru w'igihugu kurusha. Ibikoresho burya byari Goma byo gutera u Rwanda byari biteye ubwoba, n'ubu byicahari bimwe bimwe ko byazitiriwe ngaho nyene. Yararabye avuga ati ubuho karabaye nta kiza kuduhagarika, buriya butegetsi tugiye kubusenyura. Kwevaliwa nabi rero situation kwiri ukibaza kudushobora nta nkeka tugira tubatsinde, nico gituma babona umenga ari isanze. Ico gihe nibuka rimwe kabiri kangahe twavuze tuti agiye gukwegera intambara mu Burundi, kuko bari abantu agiye gusanga iwabo bashaka kubaho iwabo niba ari izo ngabo za SADC ziraneshwa, ari izo FDLR basigaye bari kumwe mu MONUSCO bakirimo, bamwe nabo muri SADC bakirimo, n'abarundi bamwe bashobora kuba bakirimo muri bari mu kibuga cy'indege cya Goma. Abandi barashoboye kugira ibyo biro betero byose biruka baraza bisuka mu Burundi, bamwe abandi baricari hafi Uvira mu bicungariro yaho. Jesi natangajwe rero urugamba rwahindukiye natangajwe gusa ni umuvuduko la vitesse byagiye ko bikabigarutse byamaze gupratikama kutwinjirana. Ukibavuze ati ari 2022 bikavugwa na leta by'impunzi z'abanyekongo, harimo abana benshi n'abakenyezi, nabyo nibyo, ariko turabona twese ko harimo abarwanyi barimo, kuvuga ngo harimo abantu bagera nk'ijana n'abapolisi, impunzi barazitaye bose barazikuye. Ni ukuvuga ko zi FDLR zose zihunga zizi Burundi. Icyo ni ikintu kibi gihambaye cyane tugomba gutegera neza. Ziriko zirisuka Burundi zose, kuko ubu nta sanyirizo dindi na rimwe zigifise zishobora guhungiramo. Abatahungiye mu mashamba ya kure urunjire mu ishamba benshi uvuga ko baje Burundi. Ibyo byari ibintu biboneka ko bizoba, ariko byabaye ku rugero rwihuta cyane ngira ngo utari kubyiyumvira. Reka ndagarukiye ngaho, murakoze cyane Innocent Muhozi. Yves Runyagu, namwe akabazo ni nkako muri Kavibe, mbega muri Focode bati twari tuvyiteze. Innocent Muhozi ati naye ndavyiteze, ariko umuvuduko byafashe wabaye munini, niho natangariye. Namwe mweho mwari mwiteze iki? Ni igiki cyo bacarabatangaje niba kihari? Murakoze. Jeni baza ko byinshi babivuze nk'abandi bose, mu by'ukuri ndabasabe nimba muri ko muranyumva mwegere mikro kugira ngo ijwi ryanyu rishobore kuduga, kuko ntitubumva neza. Okay, ubu munyumva neza? Ego turabumva, mugabo bikunze yuko muduzi ijwi mu kuvuga naho vyofasha. Okay, narivuze ego ntacadutangaje cyane, kubera ko uravye ingene ibintu byatanguye. Jewe ndibuka ko hari abantu twaganira bari mu Burundi,
hari imbere harimo n'abantu bari mu mugambi uri ku butegetsi ndibuka ko hariho abagenzi batubwiye baterega kurya perezida Ndayishimiye akunda kubivuga ngo umugenerali ntagira ubwoba ati burya ni kurya nyine ati ntafire mu ngingo agenda arafata ziwe nuko nyine baranatubwiye bati ni ukuri abasirikare azobarungika ati ariko twe turabona ko ngaha mu Burundi hashobora kuzoba ibibazo mu nyuma nk'uko rero n'abandi babivuze nkumbure icotangaza ni umuvuduko byagendeye ko ariko kuvuga ko umuntu atari yiteze ko bizogira ingaruka nk'izi umuntu yababese byaraboneka neza ko mu gihe muri North Kivu hoba novuga ngo bonanirwa umugambi wabo ku bose u Rwanda nk'uko bari babivuze bizomanuka gushika muri Kivu y'amajepfo kandi murabona ko ariyo biriko biraza ahubwo igitangaje n'ubwoba umuntu abona murabona ko nk'ijya nama y'abakuru b'ibihugu yaheruka ba Afrika yo mu buseruko Burundi yavuze ari Kinshasa ku bijanye no gutembagaza ubutegetsi bwo mu Rwanda. Iyi ntambara yatanguriye mu majambo buhoro buhoro abantu ntibabikurikirana cyane. Uno munsi ntaravye umurindi igeze ku muryango w'i Burundi kuko bariko baregereza ibuvira. Mbega ku bwanyu ni kubera iki izi ntambara zo muri kajya karere zamaziza buhoro mu majambo abantu bakabifata minenegwe gushika naho bishika bikayangara ukamenga niho ayaba aramakungu canke abandi bose bashobora gufasha ariho batangura guhaguruka iyo babanye ko ibintu bitanguye kuyangara ku rubuga rw'intambara. sinzi ko ngira akabazo ntahuye neza aho gahagaze rwose uti kubera iki nariko kandi inzi ntambara zamaze zitangura mu majambo bakabifata minenegwe turavye ivyo mwagarutse ko vyo mukuru w'igihugu c'u Burundi yavugiye Kinshasa avuga ko azoshigikira urwaruka rushobora gutembagaza ubutegetsi bwo mu Rwanda n'ayandi majambo yagiye aravugwa abategetsi bo muri Kongo n'abandi byaje minenegwe umenga ni ibintu abantu bose bafata minenegwe gushika naho intambara zitaba zigasutama ku rubuga rw'intambara mugabo ziranyaruka cane umuntu aravye ingene Goma yafashwe Bukavu yafashwe uno munsi bageze ku irembo ry'u Burundi ibi ibintu byama biza buhoro mugabo kamenga makungu avyuka mu nyuma uno munsi turumva bavuga ibyo gufata ibihano bafatirwa aba n'abandi kubera iki amakungu yamarorera gushika naho ibintu biteba bikayangara iyo intambara zimaze gusutama zimaze gutwara abantu batari bake. Ni nyifato usanga zigoye gose gutahura mugabo amakungu yo yuko ameze ikintu kitaraboneka nyene ko kigoye ntibigera bagifata ko ari kibazo gikomeye cyane baza kuvyemera ko ibintu bihambaye ari uko babonye iyo volonté ndayite volonté mu kirundi umuntu avuze gushaka ngira biba bidakwiye ariko bakabona iyo determination y'abarenganywa babonye ni bavuga ikibazo cabo bakabona ko bemeye kwiheba niho batinda bagira bati vya bintu birakomeye reka twicarane tuvugane reka twicarane turabe ko hoboneka umuti. Urabona nk'ibibazo dufise mu Burundi nuko turiko tuvuga ibya Kongo imyaka 10 iraheze mu Burundi hariho abanyagihugu Burundi birukanywe mu gihugu amashira hamwe yigenga yarafuswe amaradiyo yarafuswe bino biganiro murabona tubikora byose turi hanze kandi twara abarundi bafise uburenganzira bukwiye mu gihugu cyabo indiri z'abarundi bari mu buhungiro n'amagogo atagira ukangana ibyo twirirwa turabivuga iminsi yose ariko mu gihe amakungu atabona hari ikibazo tanduru babona ko bisanzwe akavuga bati reka twe turarengana ico kibazo ni gitoyi ejo bobona abana b'u Burundi bavuze bati ntitwemera kuguma turi impunzi ntitwemera ko twimwa uburenganzira bwacu hanyuma ejo bagafata ibigwanisho ejo ukabona batanguye gufata intara nibafata Cibitoke nibafata Bubanza nibafata handi uzobona amakungu aje ariruka ati ikibazo kirakomeye hari abakomeretse hari abaye abadeplace rero amakungu ameze gutyo
amakungu yameze gutyo nta wuzi igituma vyama bimeze uko, ariko amakungu aza kumviriza iyo vy'ukuri bibonetse ko hariho gusekana, ko hariho ikintu gishobora guhungabanya umutekano w'isi yose, baraheza bakaza kumviriza impande zigaheza zikavugana. Rero nk'uko kibazo turiko turabona kuri Kongo, naho nyene kumbura umuntu yocishamwo ica abarundi kenshi udasanga bariko barabwirwa, kuko turiko turabivuga nuko tubivuga tubibwira abarundi, abakongomani bo ikibazo cyabo barakizi. Muri Kongo hari ikibazo gikomeye cy'abantu bamaze imyaka hafi 30 ari impunzi badafise uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo. Abo bantu haraca imyaka ukumva ico kibazo cadutse, habaye ingwano, imyanya ico kibazo cadutse baremera bakicarana bakavugana gato, ibintu bigahera gutyo, ugasanga umuti w'ukuri ntiwatowe, impunzi zagumyeho. Abo bita abatutsi bavuga ikinyarwanda nk'abo muri za Masisi, ugasanga ntibyigeze bishoboka ko hatorwa umuti utuma bashobora kuja kuba aho mu matongo yabo, baranyazwe ivyabo, baranyazwe inka zabo, ntibashobora kuronka ingene babaho aho hantu. Niko rero uko hagenda habaho amasezerano atubahirizwa, hagenda hacamwo ibihe by'intambara, hagacamwo ibindi bihe umenga ni ivy'agahengwe, bakarindira ko aya masezerano basinye ashigwa mu ngiro, ukabona mu nyuma ingwano isubiye kwaduka gushasha, ingwano kandi zifise ikintu kibi cyane. Narakunze amajambo Musenyeri Yohakimu Ntahondereye w'Imuyinga yakoresheje mu ndwi yahera, ariko arahanura, aho yavuga ati n'intambara ishobora gutoneka igisebe cy'amacakubiri mu Burundi. Iri jambo ryiwe abasenyeri bafise kujya nyine bavuga ko aba ariko n'ijambo rikomeye. Buriya turiko turavuga mu byo Ndayishimiye ataharuye canke yabigize abibona, biragoye kuja kwisuka mu ntambara ufise igihugu nk'u Burundi, ufise igisirikare gifise ingene cubatswe, ufise igihugu cubakiye ku masezerano yabaye mu biganiro hagati y'abahutu n'abatutsi, ukaca ugenda kwisuka mu ntambara iza kubamwo ibibazo bisa n'ivy'abahutu n'abatutsi, ukarungika ca gisirikare cyavanzwe gutyo muri iyo ntambara imeze gutyo. Ni kosa nuko bwanje ni kosa rikomeye Ndayishimiye yakoze kuja kwivanga n'iyo ntambara. Ubundi yari kuguma ari kure yayo, akaba uwuhanura kujya bamugize umushinga ntahe, akaguma ari umushinga ntahe, nayo kuvyisukamwo wamengo n'ubutumwa ahaye bamwe mu Barundi, kuko ugiye kugwanya ahantu hari abantu bavuga bati aba n'abatutsi bavuga ikinyarwanda babujijwe kuba mu gihugu cyabo, ukacurunga igisirikare mbere no mu basirikare urungitse akamwo igice kitari gito cy'abatutsi nyene, ukabasaba kuja kugwanya abo batutsi bavuga bati natwe turakeneye kuba mu gihugu cyacu. Ni kosa rikomeye kuko biraza kugaruka iwacu bikatujyanisha. Ndiyumvira uyu musirikare barungika muri iyo ntambara ingene ivyo bintu bibamwo, ku bwanje n'ikintu numva ko kiteza kuba kitoroshe kuri uwo muntu, kuko agira ati ikinyene nitwa ko ngiye kugwanya ejo gishobora kumpindukirira kikaza na jewe kundondera. Ku rundi ruhande kandi sintahura ingene yemera kuja kwivanga mu ntambara nk'iyo, ari umuntu nawe yagize intambara, ari abantu barenganijwe mu Burundi. Abatwara Burundi n'abantu bafise ibihe nabo babayeho barenganywa kugeza aho bafata umuheto. Bari impunzi muri Tanzania, baraza gutera, baravuga bati natwebwe turakeneye ijambo mu gihugu cyacu. Umuntu yaciye muri ivyo ntiyarakwiye kuba uje gushigikira izindi ntambara zo kugwanya umuntu avuga ati ndafise uburenganzira mu gihugu canje, nanje ndakeneye kuba mu gihugu canje nk'umunyagihugu waho. Yategerezwa kuvuga ati nimufatire ku karorero kaho twaciye, namwe ntimugwe muri uwo mutego. Je ako noja cyane ku vy'amakungu ateba afise ingenaza, noguma mpagarara gose ku ruhara rwacu. Bwa mbere bwa leta y'u Burundi yagiye kwisuka mu ntambara itumvikana ariko kandi ifise ingene yumvikana ingene yayigiyemwo. Ni ibintu novuga ufashe bikuru byamutumye yisuka muri iyo ntambara ni bibiri canke bitatu. Icya mbere ni turiko turavuga c'amacakubiri, nuko yagira ati Innocent Muhozi yamaze kukivuga, u Rwanda
turaronsa akaryo natwe kukurufukamika. Urabona ko bari bamaze imyaka bavuga ko u Rwanda ariko rubagoye. Wewe yagira ati ndavye Afrika y'Epfo nkaraba igisirikare ca Kongo citwa ngo igisirikare niba ari 18 gikomeye muri Afrika yose, nkaraba ibihumbi 2 vy'abamercenaires b'abanyaburaya b'abazungu, nkaraba iyi mihari yose y'abaroberi bo muri Kongo bafatanije bakita abawazarendo, nkakubita ko bano ba FDLR n'ishavu ryabo hakaca haja ku bwoko bw'ibigwanisho vyari vyazanywe muri iyo ntambara. Ndayishimiye agira ati nakaryo kacu ko kuja gufukamika u Rwanda, kandi hakabamwo na kimwe c'amoko karavyutse muri ivyo bintu. Ico niyo mvo ya mbere isigura ingene yagiye. Imvo igira kabiri ni imvo yuko yibagije ko agiye kuronka y'amafaranga. Uburundi murabona ibihe burimwo bubuze ibintu byose muri uyu mwanya, n'igihugu kibuze ibintu byose, na cyane cyane bivuye ko ata amafaranga y'agaciro dufise. Wakibwira ati nkaja muri Kongo bwa mbere bwo umusoda wese ntwayeyo baramuriha, nico gituma abasirikare bacu bagenda mengana ba mercenaires. Niyo na Kongo iri kwiravuga abo bari kumwe abasirikare b'u Burundi kenshi ntibavuga, n'ibikorwa n'abasoda b'u Burundi ntigere bivuga, nuko itigeze ivuga ivyakozwe n'abajya ba mercenaires b'abahume bariko baravuga bavuga abandi, ariko ntibigera bavuga u Burundi ko bwabafashije, kubera ko bazi ko abasoda b'u Burundi babagura. Ntibavuga ngo mwaje kudufasha, bavuga ngo twabaguze. Rero Ndayishimiye yaharuye aya mafaranga akura ku musoda umwe. Icya kabiri yiyumvira ko azoronka amafaranga mu butare, kuko murazi ko impera bari bamuhaye bambwiye bati ubwa mbere turakuriha abo basoda uri kuraduha, ariko mu nyuma tuguha ubutare bwa coltan hariya irubaya, uzoza wimbire ugurishe, hanyuma wowe nyene ucuriha abasoda bawe uce wimenya ntusubire kutugora. Rero yaharuye ivyo, izo nyungu nizo zari imbere. Ubwa gatatu nuko hariho ikiwe akunze kuvuga kitafashe, avuga ko yaba ariko agwanya Red Tabara, ariko inshuro nyinshi mu biganiro twakoze twaravuze ko twebwe amakuru twari dufise gushika kuri ico kiringo nta Red Tabara ariko irakorana n'u Rwanda, nta Red Tabara ariko iranakorana n'iyo M23. Ibintu ico yarakisubiyemo kenshi, ariko ndazi neza ko afise iperereza nawe rikwiye rimubwira ko ivyo bintu ariko aravuga bitari ivyo, cari kinyoma. Niyoza ko ari izo mvo zitatu nkuru zisigura ivyatumye agenda, ariko zidaharuye neza yataye igihugu mu kaga gakomeye. Egome Innocent Muhozi Pacifique agarutse ku bintu bikomeye bivuga ingene Uburundi bwisutse mu ntambara ya Kongo. Ngarutse ku kibazo nako ndabaza kijanye n'ingene amakungu yavyifashemwo mu byatumye Burundi buja muri iyo ntambara. Hari iki kibazo cyuko hariho Rwanda bashaka gutembagaza ubutegetsi bwo mu Rwanda canke bashaka gufasha abariko baragwanya iyi ntwaro ya Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko umuntu ariko araba amakungu no munsi ingene ariko aravyifatamwo muri ibi bijanye na kino kibazo, bariko bavuga ibijanye na M23 n'abariko barayifasha bahita u Rwanda, nta na rimwe bagaruka ku kibazo c'abariko barafatanya na leta ya Kongo, harimo n'ababandi bitwa ko barimwo abakoze ihonyabwoko mu Rwanda. Ngaruke kandi kuri iyo mvugo y'amakungu, uno munsi mubona ari bisanzwe ko hovugwa cyane ibihano bafatira M23 n'u Rwanda, ariko ntihagire n'umwe mu makungu agaruka ku bijanye na leta ya Kongo iri kwirakorana n'abantu bakoze ihonyabwoko. Ngaruke kuri kimwe cya mbere cy'amakungu aza yiruka, ariko amakungu ntabwirwa arerekwa. Urashobora kumara ubuzima bwawe bwose uko urasigura ikibazo cyawe, bakumviriza, bagira uturesolution, baguha udufashanyo kugira ntupfe ntiwicwe n'inzara, ariko ataco bariko barakumarira ku kibazo nyakibazo ufise. Amakungu yibuka guhaguruka ari uko yeretswe, abonye ko ikibazo cyabaye ikibazo, nyene ikibazo yagifashe mu minwe agahaguruka. Je ndibuka kenshi Perezida Kagame yaravuze ati abo bose baza kumbwira ngo biriya Tshisekedi yavuze ko azodutera ngo ntitubifate seriyo, n'ibintu bisanzwe cyane. Ati jewe wamaze kumbwira ko ushaka kuntera, ndabifata uko nyene, uko igihugu cavuze ko gitera ikindi kiba cabivuze. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akavuga ati turaza gusenya buriya butegetsi, bati
ati nimubikabye cyane nimubifate buserbe impera n'imperuka byarabonetse urabye ibyo bari bamaze gushira igoma iruhande y'urubibe rw'u Rwanda batondetse bimvye les forces de défense n'ibiki byose bashibirwanisha bashizemo missile de longue portée. Amakungu rero ahaguruka ari uko abonye ko wowe nyine ikibazo wavuze ati ikibazo canje rero ubungira ndagironderera inzira mu buryo bwanje uko ndabwumva. Ubwo buryo rero mu bintu nk'ibi biba bubaye intambara imaze kuba intambara baca baza biruka ngo reka gute abantu bamaze kwemera ati twe turatanze ubuzima bwacu kugira dushobore kubaho droit zacu zibe reconnu mugaca muza mwiruka. Ikindi icyo nashaka gucako kandi rapidement ni iki kimwe birumvikana neza cyane ko Ndayishimiye arungika ingabo ziwe kuja gufasha leta ya Tshisekedi kuja gufashanya na FDLR basanzwe bafashanya imyaka n'imyaka aho twabivugiye hose kuva bava mu ishamba baza buhoro buhoro gushika Burundi bugacika ko bazariyeri yabo ubuho byageze ku rwego rundi. Ugusangira ibyiyumviro n'abari abantu ni ikintu kiri important kiri determina kandi si ukuvuga ngo n'abahutu n'abatutsi oya niba ari abantu bafite biriya byiyumviro bihuye bisa byo gushaka kumara abandi babagiza amasura yabo ni barya si ubwoko buriya bw'abicanyi nyene si abahutu ni ubwoko bw'abantu biyitira abahutu bashaka kumara abatutsi cyangwa bashaka kubuza abatutsi kubaho bahuje niwe yagiye gufashanya nabo ko basanzwe bahuza ibyo biyumviro. Uburundi ntitubufate nk'aho bwaba bukiri muri ya esprit y'amasezerano y'Arusha bayavuyemo kuva kera cyane inaco twapfuye twese crise muri 2015 irinda twishika ko nuko kuva 2006 na 8 na 8 na 10 byari byamaze kuboneka ko ariko amasezerano bariko barayasenya. Rero ubutegetsi buri mu Burundi si bumwe bwava muri ya esprit y'amasezerano y'Arusha ni bumwe bwarwana muri CNDD-FDD yica abantu ku mabarabara inyuruza abantu ikora amabi yose yagira akora yica abanyeshuri yica impunzi etc. Icyo rero kirimo coherence nta gitangaza na gato kirimo d'un point de vue idéologique mu kuba yaciye yihutira na cyane cyane kuko nabivuze na Pacifique bigarutse ko abonye ziyangabo zose na bire bikoresho byose biri kuvuga ati ubuho bigira bije byakunda. Icyo tugitegere neza kuko kiri determina mu byakozwe n'ibiriko birakorwa n'ibizoza hanyuma. Igituma amakungu generagariye kenshi na bamwe bamenyesha makuru byo hanze hari jambo bakunda gukoresha reka ndarisubiremo le M23 soutenu par le Rwanda face à la coalition FARDC et ses alliés. Ces alliés ntibigera bazivuga ngo bazidesigne ati FDLR, armée burundaise, milice Maimai, milice etc. Yari ya milice yose arimo utavuze irya coalition iri kwirwana na M23 ukagarukira kuri ngo FARDC et ses alliés ubu uriko urahuvya abantu kugira ntibamenye ikibazo icarico kuko ikibazo cugariye kuri izo alliance nyene za FARDC nabo bari kumwe bitwa FDLR cyane nabo bahuje byiyumvira basanzwe. Ino samuzi akabazo kanje karaho nyene inyungu zirimo nizihe kunyegeza. Inyungu zirimo rero niho nashaka kugera inyungu zirimo sizindi. Kongo ibyo muri Kongo byose bashaka kubyitira amabuye y'agaciro. Tusubire twibuke ko 5 bica abantu mu Rwanda babaziza ko abatutsi nta mabuye y'agaciro yarimo. 60 na kangahe mu Burundi cyo kimwe 65 69 abantu barapfa baricwa abatutsi baricwa abahutu baricwa 72 93 mu Burundi uko nyene intambara irabaye mu Burundi nta wigeze bwo mabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro yabaye citwa twebwe abarundi abanyarwanda abanyafrika abakongomani twagize amabuye y'agaciro abaje kuyarondera tutanayazi. Ubu nta wovuga ngo umuntu ashaka gutaha iwabo ariko rwadira amabuye y'agaciro ahubwo iyo ntambara yatesheje abantu basanzwe bayura amabuye y'agaciro bitwa ngo baje gucungira amahoro za MONUSCO za SADC aho bivuga ko n'igituma bashobora kuba batariko barashaka kuva harya muri aeroport ya Goma baguma batunye ari uko bashobora kuba hariyo imifuko n'imifuko yahora ihurizwayo y'amabuye y'agaciro
mu kurindira indege nini yakurusha zica zijamo bigaca bigenda muri Afrika y'Epfo. Amabuye y'agaciro aguma avugwa nk'ururirimbo aho umenga M23 n'abasuma baje kuri amabuye y'agaciro, u Rwanda ruje kuri amabuye y'agaciro, si umutekano warwo, CFDLR n'amabuye y'agaciro n'uburyo byo gukoma nk'indura ati baratutesheje aho twahora tuyakura nyene nyamabuye, kandi abasanzwe bayimba babuye banayimba menshi kurusha yo sasi naho bayimba ahandi aho batigera bavugwa. Amabuye y'agaciro avugwa ari mu rubaya ni iki ni exploitation zimwe artisanal, umuntu agenda akimba ni n'amaboko yiwe n'ishoka yiwe ku munsi agakura ibiro 2-3 akagurisha akabaronka $5. Si exploitation ziri kuri niveau uvuga ngo commerce mondial ya Coltan ngivuye mu rubaya aho ntababa namba suko bimeze. Me ni nk'igitutsi batuku wowe wese ashatse kuvuga ati aha ni wacu nshaka kubi wacu kandi atawumpagaze ku mutwe. Icyo kirimo rero kuko nako gasirikwi kariho. Twibuke neza yuko muri Kongo kenshi hageze amatora hari abantu basaba ideni hanze buraya hano mu Bubiligi ari abacabye bene babakinda gusaba n'iki $10,000 tibashire kuri liste naco kuri liste nta kibazo wenzo kurambusa kurusha kubera iki ari amamirise amajana birarenga na 50 ari muri Kongo menshi yarajejwe gucunga de petit carré minier za z'umushikiranganje naka za ministre naka za parlementaire naka za gouverneur naka ziri hariya agacociraho abantu bari arome bayicunga. Amamirise menshi nico cayavukije muri Kongo. Uno munsi rero akabyo byose bibaye zero, bibanye zero, nico bituma urwama ari rurerure cyane, nico bituma batanga amahera menshi cyane kugira bahubye realite iri kwiraba muri iyo ntambara y'ako karere byitirwa amabuye y'agaciro. Abantu bamaze imyaka n'imyaka ari munzi bajanwa par milliers, dizaines de milliers muri Canada, muri États-Unis n'abarundi muri koko abarundi ikibazo cy'abarundi b'impunzi z'abahutu kuva muri 72 caje kutora inyishu ari uko habaye intambara y'abantu bavuga bati reka dushaka kwitwa ko tuzohera hanze. Ni bangahe bari bamaze gutwarwa muri Canada nabo nyene abakunga babibona babyumva mugabo udahagurutse ngo uvuga ati ntibikunda ndashaka kubaho kandi imbeho iwanje kandi mu iteka nawe kumviriza. Nibyo byibi rero byacu byo kuva 2015 twabomye dutabaza amakungu babyumva bagira resolution bagira condamnation ba discutation doit reconduire le rapporteur spécial ou pas rapporteur spécial buri kuvuga ati ntashobora gukoza ikirenge hano ukamenya nibisanzwe n'ibindi bizoza mu gihe abantu batavuze ati ubu rero twebwe turatashe ku nzira zacu twumva zishoboka kumvikana kuri bene wacu ko batumva ko turabarundi nkabo. Ego mnakoze Innocent Muhozi nabonye Frederic Bamvuginyumvira yashitse mu kiganiro ngira ngo tumuronse reka tubanze tumubaza akabazo. Frederic Bamvuginyumvira mwigeze kuba itegera c'umukuru w'igihugu ubu mukaba murongoye urunani Sephora Arusha, mwebwe nk'umuntu yigeze kuja mu mabanga akomeye y'igihugu, iki kibazo c'uko Burundi bwisuka mu ntambara ya Kongo ahanini butari bunayiraba, mwebwe mukivuga kwiki? Ndabaramukije Alice banzu nyakire. Ndabaramukije karibu mu kiganiro. Karibu mu kiganiro, sinzi ko mutwumva. Ngira akamikro karamugoye sinzi ko ariko aratwumva. Kumbure mukurindira ko dusura kumutora ngira mwa murabaza. Ego me reka ngira ngo Ego reka turindire gato yingira ngo araza kugaruka ku murongo. Yves Runyaguma by'abandi tumire bari kubarashiriza ariko turavuga ikibazo cy'uko Uburundi buri mu ntambara y'Kongo mwebwe mujejwe amategeko umuhinga mujanye n'amategeko ngira ngo hari abantu bavuga muri gerageza bakatwugara kugira ngo dushobore kumvikana. Nibaza ko batwugaye mu bandanya Alice. Egome
Nariko ndavuga nti Yves Runyagwiri mwaba muriko muratwumva twariko turavugana kuri ikibazo c'uko Uburundi bwisutse mu ntambara yo muri Kongo bikaba biriko biragira ingaruka zitandukanye ku gihugu. Mwebwe nk'umuntu w'umuhinga mu mategeko muravye ibivugwa n'abategetsi kandi amajambo yagiye ashikirizwa kuri kino kibazo n'ingene amakunga vyifatamwo, mwebwe mubona iki kibazo shingana makungu yavyitwayemwo ngira ngo dukoreshe gukondana muri mu Gifaransa, mubona bitaje biteba inamba z'amasukamo? Aris murakoze. Nibaza ko ico byinshi nibaza ko babivuze abandi, ariko nagira ndababwire novuga ngo ni ntahe noshinga. Hariho umugenzi wanje twiganye nawe nyine urumva akora mu gisata c'amategeko muri MONUSCO muri Kongo. Hanyuma imbere yuko ibintu by'intambara biba niwe yigeze kumbwira umunsi umwe turiko turayaga kuri telefone, arambwira ati je ibintu mbona ngaha hantu turiko turakorera, ati ikintu citwa inyigisho z'amacakubiri ziri ngaha, ati nasanze birenze ibyo iwacu mu Burundi twabayemwo no mu karere. Ati ngaha muri iki gihugu, ati bavuze ngo wumvise batanguye kuvuga ngo ibintu ngo vya morphology ati ico gihe ushaka wegere kure, atumenye yuko hari ikintu kigira kibi kandi uwo n'umukozi wa Nations Unies. Arambwira ati ejo bundi nasanze abakozi dukorana personnel local b'abanyekongo nyene, ati bariko bararira, ndababajije bambwira ko hariho umukozi ati naye ndamuzi yakora ngaho nyene, ati atereka bamwishe, ati kandi ico cari ikibazo imbere yuko intambara itangura. Arambwira ati ndababajije abo bakozi, ndababaza ati none bamuhoye ngo samorphology. Ico gihe ndamubaza ati none mwebwe nka Nations Unies ibibazo nk'ivyo murabibona, none mukora iki? Ico yambwiye ati yaritwenge, yarambwira ati reka ati ibintu biri ngaha, ati turakora amaraporo tugatanga nta bindi. Aha rero nshatse kwerekana ingene amakungu rimwe na rimwe ibintu biraba bakabiraba bakabibona, nk'ubu izo raporo zigatangwa zigashika hejuru, ariko ukarindira ko hagira igikorwa ukakibura. Kandi murazi ko nka MONUSCO yari mu by'ukuri zari ingabo zifise, twovuga ati ni ingabo zishigikiwe n'isi yose, zifise ubushobozi mu by'ibikoresho n'abantu. Umengo niyo misiyo ya mbere ku isi yari ifise abantu benshi ya Nations Unies, ariko urumva kubona ko atacigeze gikorwa, urabona ko hari ikibazo. Nkumbure nk'uko abandi babigarutseko nuko harimo izindi nyungu nkumbure zitavugirwa hejuru. Hariho abantu bavuga bati reka nkumbure ako karere kaba ko muri Kongo mbere n'akarere k'iwacu muri rusange twese mu Burundi mu Rwanda bigume uko nyene, hagumeho impunzi, hagumeho ako kajagari nyene, hanyuma ubuzi bubandanye, ivyo vy'amabuye y'agaciro bibandanye bisohoka uko nyene, kubera ko mu gihe cose abantu bashize imitima hamwe bagasubira mu ngo zabo bakiyumvira kwiteza imbere no guteza imbere ibihugu vyabo, ico gihe murumva ko batangura kuraba mu byo bafise hafi nayo mabuye y'agaciro arimwo n'ibindi. Twibaza rero ko mu byo kuri ntawo bideha, hariho izindi nyungu nkumbure zituma hariho abantu batigeze bagira ico bavuga imbere y'uko ibibazo biba, ariko no munsi ukabona baciye basa n'abaseruka bavuga batanga amatangazo menshi bavuga ko bafashe ibihano n'ibindi. Rero twibaza ko ari ivyo ahanini bigaruka kuri ivyo nyene. Innocent Muhozi yabivuze ati nko mu Burundi tumaze igihe dusemerera imyaka ibaye hafi 10, abantu bavuga basaba ati nimudufashe habe ibiganiro, abantu impunzi ziva mu makambi zitahe, abantu basubire mu mihana yabo babeho barime, abo bana basubire ku mashure. Murabona ko byananiranye. Uno munsi
umukuru w'igihugu akavuga ngo hari abana b'impunzi ngo b'abarundi ngo barigishwa ngo bazoza gutera Burundi ko abizi neza ico kibazo ko amakunga kizi ko ikibazo ko hari ikibazo c'impunzi ziri mu makambi ziriko ziragorerwa mu makambi haba mu Rwanda haba mu Uganda haba muri Tanzania za Zambia hose baruzuye nta hantu hari kambi y'impunzi no munsi udasangamwe abarundi kubera ivyo bibazo bidakemurwa kubera ko abantu batashaka kubumva barindiriye ko nkumbure nkuko nyene ariko biravugwa abantu bazofata ibigwanisho nabo bakagira ico bakoze kugira ngo bumvirizwe ntawo byifuza ko byogeraho mugabo twibaza ko nkumbure muri ivyo byose ngira ngo harimo n'izo nyungu zose umuntu adashobora gushoka abona nkumbure murakoze ego murakoze yagarutse umurongo sinzi ko ariko arahamwe batumva yokura kamitokiwe ariko dusabe ivi abanze yugara kamikro nimba ariko aratwumva kuko hariko haraza amayeko ngiramwo mwibutsa akabazo mwari mwamubajije bamvuga inyumvira umva ego reka babibutsa akabazo bari babajije sinzi nimba mukibuka ngiramwo okishura ndakibuka nyene muduge kwijambo inyungu z'Uburundi muri karya karere banze nibutse ko kera jewe ndi muri leta mu 1998 ingwano yariko irasekera muri karya karere Uganda n'u Rwanda barateye Kongo ariko bari bakeneye ibikoresho bitari bike by'Uburundi Uburundi bwarafashije mugabo nta gisoda c'Uburundi kigeze kigenda muri Kongo ngo kigiye kugwana haba ku ruhande rwa leta ya Kongo haba ku ruhande rwa leta yabo binjiye inyungu zacu kwari uko hatagira abasoda b'abasendedefudede bari muri Kongo bari guhava binjira mu Burundi muri ico gihe twarabajijwe ibyo bibazo n'amaradiyo menshi yo hanze turababwira aho duhagaze ariko nkumbure baravyumva canke ntibavyumva ariko cyo nababwira nuko ntaho muzumva ko leta y'u Burundi yashigikiye abariko baragwana haba ku ruhande canke urundi ivyabaye ubu twasewe n'abahendwa twarahenzwe duhendwa nuko bavuze ngo ni EAC igiyeyo ariko EAC imaze gushikayo irabona ikibazo ingene gihagaze bashima kuvayo yamara leta y'u Burundi nayo kirivuna isubirayo baragira amasezerano yo kumvikana ngo ingene bafashanya ibyo kugwaniriza umwasi hamwe ariko karya karere benshi babivuze nakurikiye Pacifique yabivuze karya karere s'akarere aho abantu bashobora kwiswa mu ntambara mwene uko nibaza ko kubganje inyungu z'abantu zasumvye za leta kandi kukaba nkako buryo uravye ingene kijya ingene kiriko kiratwagwa inyungu z'igihugu ni zike zikurikiranwa hakurikiranwa inyungu z'abantu batwara zitirirwa iz'igihugu burya niko dutwawe ari nacyo gituma rero iyo ibintu bigeze ngaho tuza gutangara ariko ntitwabwiza gutangara igihe bagiye muri Somalia basabwe cyane cyane n'abanyamerika ari bafise inyungu zirengeye hanyuma bakabaha muradutunga sinzi ko Frederic yamvuga inyumvira ariko aratwumva harari habaye akakosa mu buhinga bw'ivyuma turabumva mu bandanye ariko ro ndavuga nti uyu munsi ko Somalia iba ihagaze nta maze iyi banki nkuru n'igihugu nayo ikaba icumbagira Brarudi kabicumbagira harya Kongo hayarebaye inka ikamwa mwe rero ntiyaharura inyungu z'igihugu canke inkurikizi zavyo avuga ati nzobahenda ntibabona hanyuma jewe nzogenda kirondera amafaranga mugabo ntiyategereye ntiyicaye n'abagenzi be babifisemwe inyungu
ngo bibaze barabe inkurikizi mbi zavyo ugereranije ibihugu bibanyi n'akahise kavyo n'akahise kacu. Iyo tugira umukuru w'igihugu az'ubwenge, je m'excuse, je pèse mes mots, ntivyari kugenda kurya, yari guhanuza amakavuga ati ibi bintu bireke. Iyi ntambara nagomba subire gusaba bariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma ngira baze barigora kugira ngo amajwi ntasure kuzaragenda. Sinzi ko Frederico bamvunyumvira mu nyumva mu bandanya, hari kibazo amajwi muriko muravuga aguma agenda. ngira ngo ntariko atwumva Gilbert. Nimba atatwumva kumbure ko mu kanya tuca tumugarukako, reka tubaze kano kabazo kumbure abatumire bose baraza kukishura na Frederic bamvuga inyumvira arimwo, kugira ngo mu kanya tuze gutandukira igice ca kabiri ca kino kiganiro aho duha ijambo abanyagihugu. Pacifique Nahazwe, nkuko umutwe w'ikiganiro uvuga, nukuvuga ko ikiganiro cyatunganijwe no munsi ni kungaruka zino ntambara zo muri Kongo zishobora kugira ku Burundi na cyane cyane ku mwidegemvyo mu kibano n'abarundi. Mbega izo ngaruka murazibona ko koko zishobora kuzobaho niba zitamaze kuba mu kibano mu mwidegemvyo w'abarundi, niba ziriho n'izihe, hanyuma hoba hari umuti wazo? Ego murakoze. Ingaruka zamaze gutangura kuboneka kandi ni ingaruka zikomeye cyane. Tugombe duhere kuri buno bwoba tubona mu bategetsi b'u Burundi. Burya nta kintu novuga kibi cyane mu bihugu nk'ubugira abategetsi buzuye ubwoba, bagira bati karabaye je noneho tuhava natwe tugenda, ibi bintu byava bitadusiga. Nta kintu kibi nk'ico. Ivyerekana ubwo bwoba, namaze kuvuga ijambo rya President Ndayishimiye nk'ivyo yanditse ku munsi w'Imana uheze aho yari muri Ethiopia, akandika mu gatondo ka kare cyane kuri Twitter ati abari biteze gukamisha, ngo maze kuganira n'abagenzi b'u Rwanda, abari biteze gukamisha igitero cy'u Rwanda ku Burundi bosubiza amero yabo. Siko yavuze ko yasubiza inyuma, sinibuka ingene yahejeje, ariko ibintu ko yakura mu isaho, ko bayasubiza mu isaho, ngira ngo yasubiza mu isaho niko mu Kirundi bivugwa. Iri jambo urumva ko ryo nyene ryuzuye mu bwoba bwinshi. Urashaka kwibaza ngene umukuru w'igihugu yandika hafi 12:00 z'igitondo akandika amajambo nkayo, kandi atanabeshe. Mu bisanzwe ntiyaranabeshe, kuko amasoko dufise nuko hariho umukuru w'igihugu mu karere yaganyiye, aramubwira ko abona neza ko buca ategwa ku Rwanda rugera rumutere. Uyoba yaramubwiye ko ivyo bintu bibaye hazoseseka amaraso menshi cyane mu Burundi. Aravuga nyene ari uwihebuye, hanyuma baraheza baramuhumuriza abo yariko arabwira bati ivyo bintu vy'uko utegwa n'u Rwanda, ivyo bintu ntabiriho, ivyo bintu sivyo. Nawe ati Imana irampaye kumva bambwiye iryo jambo, atasimbira kuri Twitter arandika. Ubwo nyene nimba mutuba mumenye ibanga Pacifique, umukuru w'igihugu baganiriye, kuko mu kwandika Evariste Ndayishimiye avuga yuko yaganiriye n'ibihugu bigenzi by'u Rwanda, yuko abari biteze gukamisha igitero u Rwanda gukora ku Burundi bosubiza amero mu isaho. Uwo mukuru w'igihugu nimba mwaramumenye, ninde baganire canke abo bagenzi b'u Rwanda yavuga? Ikimbwira mu nkundire ndakireke ukivuga kumvo imwe gusa. Ibintu bijanye n'imigenderanire y'ibihugu biragoye, nshobora kubivuga ejo hikaza kivuguruza bati ivyo bintu avuze sivyo, reka iki tube turakireka gutya, kuko n'ibindi binyamakuru vyavyanditse ko nabonye bitatomoye ico gihugu. Iyo bagitomora nakivuga, ariko nabonye mu nyandiko hariho ibinyamakuru vyavyanditse ko ntibatomora. Nabo nyene nshimye najewe kubangira kukivuga ko reka iyo reserve ndayigumizeho, ko Ndayishimiye yayishizemwo, reka ndaje ndayigumizeho gutyo. Hanyuma
urumva baramuhumurije ariko bisigura ko wa mukuru w'igihugu yari afise ubwoba yagira ati bakaramuka banteye ibara riragwa hariho abantu baca batangura gukama. Aha rero niho umuntu yoca ahera, mbega aba bantu yiteze ko baca bakama ni bande? Aha hari bamwe bibajije ngo yoba ariko abwira ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ntabyo mbona ko buno butumwa butumbereye cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi basanzwe gushika ubu bataboneka cyane ko bitunganije ku buryo biteguriye gukama muri ivyo bintu. Ni jambo ahanini ritumbereye abamwegereye muri CNDD-FDD cyane cyane mu nzego z'umutekano z'igihugu. Arikeka gose ko habaye ibitero, habaye ibintu bihungabanya gose umutekano, noneho n'amakuru ngo yoba anayafise ko muri bajya nyene bo hafi muri bajya ba generale bya bihangange byama biriko biravugwa, hariho abiteguriye kumutembagaza canke kumwica. Ivyo bintu bibaye bo bagira bati yovamwo tukaja tuvugana n'ivyo bindi bihugu ingene tubana neza. Rero amaganya yiwe nuko yumva ko abangamiwe cyane naho bari kumwe kurusha n'aba bandi bojana n'ahandi. Ikindi gihambaye muri buno butumwa nuko amaze imyaka yagiriza u Rwanda umwanya wose twagikora rumutere, ntaco rubivuga ntitugira twumva u Rwanda ruvuze ko rumutere, mugabo wumva wavuze akabatomora rimwe na rimwe agatomora ko ashaka gutembagaza ubutegetsi mu Rwanda. Ubu rero ko yatomoye akavuga ati ikibazo ntikizoba u Rwanda, hatomoreye abarundi ati u Rwanda ntirukinteye, no kwiyumvira ibindi bintu bibiri bikomeye bica bizamwo. Ku ruhande rumwe nimba atoterwa n'u Rwanda biba bisigura ko abamutera bobura, ubwo nta bandi afise bomutera, ubwo abarundi bashavuye bo ntibashobora guhinduka abansi bamutera bamuteye ubwoba. Aba barundi batakigira ikintu na kimwe, aba barundi batagifungura, aba barundi umuntu adandaza igitumbura agatozwa ikori, yarindira ikikori ryakoreshejwe akakibura, agasanga ntaza kuronka bisi mutwara kubera ko atagitoro kiza kuboneka. Aba barundi bazoma bimwemerera gutyo, ubwo si batinya cyane kurusha no kwiyumvira ngo mwasi n'ubuva hanze n'ahari akunda kuvuga. Hari ikibazo cy'aba basirikare yarungitse muri Kongo, abarungitse mu ntambara iboneka ko itateguwe, abarungika batagira ibikoresho, abarungika no mu ntambara batanumva bo nyene batazi ico bagiye kugwanira. Uyu munsi bariko barapfira mu mashamba ya Kongo, ivyo babona bikaba ibintu by'ibisiga bwenge. Dufata uburero butoyi, uzubona abasirikare ba Kongo bwa mbere bwo ku rugamba bakaruta bakarusigarana abarundi n'aba FDLR. Uwundi mwanya ukabona abasirikare ba Kongo bigabuyemwe imigwi nk'ibibanza bimwe bimwe bimaze gufatwa, bamwe bakaca bagenda kuri bamwe bagwana bakagwana mu nda bagafatana, bakaca bagenda kwinjira muri M23 akaba ko bagiye muri formation ya M23. Umusirikare w'u Burundi asigaye avuga ati none aha hantu jewe bahanzanye kubera iki? Na bamwe twitwa ngo twari dusangiye ugamba, bamwe twitwa ngo twaje kugwanira, bonyene bariko bagwana mu nda n'uwo twahora twita umwansi wacu. None twebwe turi mu biki? Ibi bintu turimo vyitwa gute? Umusirikare wa Kongo agahungira i Burundi bakamwakira bakamwemerera ko wewe abimpunzi nk'uko umushikiranganje w'intwari hagati mu bigo twumvise bivuga. Ariko wa musirikare w'u Burundi wewe niyo bishitse agatabaruka muri iyo ntambara kegereza urubiye rw'u Burundi baca basunika ngo subirayo. Uyo musirikare aravuga ati ibi bintu je ndimwe nibiki? Umunsi azotaha, hari jambo nkuze gukoresha ry'abasirikare bavuga ngo après la guerre c'est le conseil de guerre. Umunsi abasirikare bazotaha n'amagorwa babonye n'amarira baboneyeyo baje kubaza babarungitse ibi bintu mwaturungitsemwo vyari biki, bazishura ikibanda yishimiye. Buriya rero batinya intambara ya mbere atinya niyo ni bano basoda biwe, ni n'abanyagihugu b'u Burundi bagowe. Jo bundi numvise avuga
ngo u Rwanda ngo ruriko rurakomeza abahunze koresheje ijambo ry'igifaransa aguerrir kubamenyereza intambara ku buryo bazoshobora gutera. Runyagu yamaze kubicishamwe ati mbega none abavuga bo bari hanze kubera iki, ni kubera ko adashobora gutaha, niki gishobora gutuma impunzi aho kuvuga iti ni mu ndeke ntaye mu gihugu igeraho ivuga iti je ndagiye kwemera gupfa. Ico novuga ko ari kimwe, ariko impunzi yo aha ibintu bigeze, impunzi gowe cyane iri mu Burundi kurusha n'iyiri hanze. Impunzi yo hanze iri mu ikambi y'impunzi, barayihizo ntete, iravuzwa na HCR, ariko impunzi yo mu Burundi uri kuvuga umurundi ari mu Burundi uyu munsi ameze nk'impunzi, wewe ntagishobora gufungura, wewe ntagishobora kuvugwa, aja kwa muganga akabura umuti. Iyi niyo mpunzi iteye ubwoba kurusha n'iri iri hanze. Iyi mpunzi iri mu gihugu, iyi muteye ubwoba. Hari ikibazo c'abatubona nyene bariko barakirwa, twarabonye bakiriwe, bona abapolisi ba Kongo, ngo ni n'abasirikare ba Kongo baje. Hano hariho ikindi kibazo kiri hano hantu. None ko twabonye abasirikare ba Kongo burijwe ubwato, indira ibihumbi n'ibihumbi bagahungira mu gihugu cyabo nyene ikaremi, abatagize gutyo bakaca bagenda kwishikana kuri M23. None bano bahungira mu Burundi ni bande? Ubu bwoko bw'abasirikare, ubu bwoko bw'abapolisi bwogo budahungira hamwe n'abandi muri Kongo nyene, ntibunahungire kuri M23 nk'uko abandi babigize, bugashima kuja mu Burundi. Aba nabahe? Hano hari ikibazo gitegerezwa kwishurwa, hari ikibazo gikomeye gitegerezwa kwishurwa. Hariho ubwikeko rukomeye ko bano bantu bashobora kuba bari muri bano bagwanye nyene ba FDLR. Kubera iki abantu bavyicura gutyo? Ubwa mbere bwo Kongo yarasizeho amategeko vuba ahambaye ateye ubwoba, aho yasubijeho igihano cyo gupfa. Ikiravuga ko umusirikare ataye urugamba aca ahabwa igihano cyo gupfa. None uwo musirikare azi ko azohabwa igihano cyo gupfa, yoheza agahungira mu Burundi, Uburundi buri ariye ya Kongo, azi yuko Kongo isabye iti abo basirikare bataye urugamba bampenze ko bakiri urubanza rwo gupfa, yoja mu Burundi gute kandi azi ko imperuka zoca yicwa? Kandi hariho izo possibilité zibiri, ko yigira muri Kongo nyene akaba ariyo ajamwo canke akaja muri M23. Ati urugamba gutaza mu Burundi azi ko ivyo bishobora kumukwegera kwicwa, kandi azi ko Uburundi butoreka kumutanga Kongo irusavye kuko araba ariye, kuko bari kumwe muri iyo ntambara. Hano rero hariho kino kibazo, aba bantu bahungira mu Burundi b'abasoda ni bande? Ikindi rero kica kiza ngaha gikomeye, nimba u Rwanda rwaremereye Uburundi ko butazotera Uburundi, mbega u Rwanda nago rwararonse rememeza assurance ko rutazoterwa nabo ba FDLR baza mu Burundi? Nimba bazohava batera u Rwanda bava mu Burundi, bizoca bigenda gute? U Rwanda ruzoca gwemera ko barutera, bizomwemeza uko? Hano hari ivyo bintu bikomeye byose biriko biraza. Muti kubijanye n'umwidegemvyo w'abarundi, umwidegemvyo w'abarundi wo warusanzwe Pacifique, ijwi ryanyu riragiye, sinzi ko mushobora kubandanya. Ubu muranyumva? Ego turabumva mu bandanya. Narimbuze nti umwidegemvyo w'abarundi wo usanzwe waranagiye, yaba umwidegemvyo wo kugira imyiyerekano, barundi ntibashobora gukora imyiyerekano ngo biyamirize biriko biraba, umwidegemvyo wo gukora amashirahamwe yigenga waraheze, umwidegemvyo wimenyesha makuru vyigenga waraheze. Ibi bintu turiko turavugira ngaha twategerezwa kuvyumva bivugirwa muri radio Isanganiro, twategerezwa kuvyumva muri Bonesha, aya majwi yacu ateza gucayo tukavugirayo, ntibikibaho. Ahubwo bizotera vyunyuka kuko ubukira munota twumva abarundi bariko barafatwa hirya no hino mu gihugu. Ama alerte kumwe twayumva muri za 2015 arasubiriye, twumva ngo hanaka naka yari umukukuruke wo mu ex-FAB, ejo bamufatiye, hari uwo bafatiye Igitega kuwa kane, ngo baramufashe, ngo bamwagirije ko atunze ibigwanisho, banasatse barabibura.
wumva ngo aha naka bafashe bitirarije n'umunyarwanda uwundi bamufashe ngo n'umunyamurenge abo bose akaca bashyirako ngo batunze ibigwanisho nukuvuga wa mwidegemvyo na duke twari dusigaye uragiye kandi kubera ko abategetsi buzuye ubwoba namaze kubivuga inyifato zabo zimwe n'izo nyene zo gupfungira abantu ubusa bibaza ngo bariko barikingira batangura kwiyumvira bati mbega ninde yohava twibaza ko yohava afasha abatera agakorana n'abatera yoba nde bakaca batangura gucakira tugiye gusubira kumva ba CNR abahoze mu gisirikare ca kera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye gusubira kubangamirwa nk'uko byari vyakomeye cyane mu myaka iheze umwidegemvyo uragiye kubijanye n'umubano w'abarundi imvugo yeze ama audio turiko turumva hanahanwa mu mbonera kure n'ahandi ibintu biteye ubwoba aho uza wumva umuntu avuga ngo murabe ntihagire umuntu w'ubwoko kanaka asubira kuba muri etat major ngo murabe ngo ntihagire ngo umuntu kanaka ngo asubira kuba ngo mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi twarabonye mu myaka iheze hari abafatwa ngo bavuze nabi fami intwari yo kwa Jene Ndayishimiye uwo akaca afatwa agacigwa imanza zirengeje ubwenge umuntu wese agize ikintu avuze ku bwoko kanaka twarabonye cyane cyane ubwo mukuru w'igihugu be nabo bafatwa mbega abantu bariko barakora izi audio berekana ko ubwoko kanaka ari bwo bubi berekana ko hari abantu bakwiye gufatwa no gukurwa mu nzego ko atanumwe ariko arafatwa kandi biriko bitangwa ku mugaragaro mu magroupe WhatsApp yimbonera kure n'abategetsi b'u Burundi urumva kwa mubano kimwe musenyeri Ntahondereye yavuga ati bije gutoneka igisebe c'amacakubiri mu Burundi biriko biribonekeza muri iyo mvugo itangura gutyo ejo ishobora kutujana ahantu habi cyane rero mu majambo make ingaruka ndiko ndabona za mbere ni buno bwoba bw'abategetsi kumbura abandi baraza no kunyunganira aho iyo ngwano nyene iri kwiregereza higeze ibintu bigeze ubu bituma bagira ubwo bwoba hariho izi mvugo turiko turumva hariho bano bantu batanguye gufatwa ibintu bibandanije gutya bigiye kuba bibi cyane mu gihugu